ushikanye iryo kori cyangwa utarizanye umutware yarakuririmbiye ati mbega wahora hehe wambwawe uri bumusubize uti wambwawe nawe reka muta nimba akubwiye ngo wahora hehe wambwa akabirima nawe ugacuvuga wowe waritabira nyine nkuko ariko arakuba rega warira kugira uti ntizigufa wewe ucyubyumva wacha wishura gute no wacha wishimba uti jewe nahora kurobera jewe mbwa ngo none urazanye ikori rya leta wambwawe ndakori rya leta nzanye jewe mbwa ngunamira umunani wambwawe umunani ni bya mimoko namwe ndakubarira hari amakuru wahoze utubwira tutarafata kino kiganiro ngo iyi koti ngo nimwe mu mpuzu za kera nakuye mu Buganda twibutse umwaka muda umwaka waraguriye ku ikoti igihe najya mu Buganda hari mu 65 bivuze ku ikoti niyo 65 yego none okay ibanga wakoresheje mutabwira ikoti rambe imari yo myaka narayiziganije ndayibika aha ndayisokorora numvise imbeho ndayiyo kiratwiginane ayiyo nyamuca mwo rutaraze nama ibitabara bikinde nama ndigina abana baje nkigina n'umugore nkigina. Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereko amagara meza n'amafaranga. Niwo mudishanjima kano kanya ndi mu ntara ya Gitega. Aho ngiye kuganira nuno mutama mubona ko Buname atwakirije agatwengo keshi cyane. Ni Buname Samuel. Buname wande. Buname wa Shwagara. Shwagara wande. Shwagara washigikira. Shigikiye wande. Shigikira wa Munyuzo. Munyuzo wa Inamusa. Inamusa wa Mandaranga ya Ruvunderi Rwandagano. Aho niho ngeze. Ageze nko muri 1700. Subiramo wagomba wumvira. Okay. Je nitwa Buname bwande. Buname bwa Shwagara wande. Shwagara washigikira wande. Shigikira wa Munyuzo wande. Munyuzo wa Inamusa wande. Inamusa wa Mandaranga yande. Mandaranga ya Ruvunderi Rwandagano. Nukuri. Uyu munsi ugeze ku myaka ingahe gamoto? Imyaka 74. Navuka mu 1950. Niko numvuzi guharwa gose warashiye kwishuri. Narayikiyemwe mugabo akanya gatoyi kabaye nk'akanya gato. Data cyarangenera kubyerekeye yari umuntu atunze inka. Akacabona yuko izo nka ziwe zitosonza ubuhari ati ubu rero wenda gukuye mu ishuri raba izi nka zanje ico gihe uko biri kose ngira hari hakiri ku ntwaro mbega y'ababiri ababiri nyene nibo batwara muri icyo gihe kandi nagarukiye mu mwaka wa mbere mugabo asa nk'uwungumizayo ubu nagemba ndi umutegetsi wovuga inganyene ga mutegitege umvi ushima ndi umutegetsi kuko umwana yiga muri iyo shuri muri icyo gihe akamara nk'umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu yaba ari nk'umutegetsi imbere. Okay. Bagera ku myaka 6. Okay, none ico gihe mutanda guce mu ijambo gato uhevye ishuri wacuza kuragira inka za papa. Yego. Byaje bibananya gute kugira aho kera mutabavuga ngo umuntu akuje imyaka 18 baca batangura kubaka ikori ababirigi. None amahera yo kuritanga mayakura. Amahera. None utagiye nk'imanamba cyangwa nguje muri Kongo. Ngufate mu ntuze ibugande amafaranga wayakura hihi ino ko bari abantu baguma bameze gutya kandi bakabatoza ikori bameze gutya ngabadata bobo bari imbere zacu bobo batanga amafaranga bita impiya. Okay, impiya izo mpiya nazo urupiya rumwe rwaracungura umutumba wose mu muryango rumwe wacungura umuryango kuri ba data. Rero nta muntu akiri muto yaruronka.
iyo yarukurahe wowe umunsi wa mbere uja ahimanamba muri Uganda imodoka zazi zimaze kubaho cyari zimaze kubaho yego nukuri cyari zimaze kubaho n'amakinga yariho n'amapikipiki yariho muga yagendera kw'abazungu ntiyapfa ndiwapfa kubona ipikipiki yigenza nkuko ngo barapakira abantu gutyo nkuko dohingira nuko yatamera ko bari yari imodoka zariho nazo wipakije iyo modoka kuva hajya mu kibumbura habona je nakubwiye ko nakuriye kwa Karabona kuva hajya mu kibumbu ugafata mu Buyenzi amafaranga 50 niyo wagendako 50 none abantu benshi mutatwa amatwumva mwibwe nk'abakurambere mwarajima namba kurondera nyene ntumbaze murondera umuryango murondera ko muri n'iryo kori nari mushitse mwarondereye umuryango abajima namba ni badawe jewe nagiye mu Buganda uranyumva none imanamba no ni Buganda nagira nico kibi hoya imanamba ni mw'isehemu za Tanzania kandi iyo Tanzania muri icyo gihe ndibayita Tanzania bayita Tanganyika none okay mushitse muri ino ibujumbura muri icyo gihe bavuga ngo ndibabita ibujumbura bayita busumbura mushitse imanamba cange aho ibuganda ntakora ikigamuta twakore mu gikacyo donke mu burimyi cyange abakeneye kurima bakaja mu cyaro cyo kurima mu byaro mugabo muvuye mwarazana kanoti nde wikuriye nk'ishiringi 300 bya hariya ngo bishika nino washushika ugura agatumba kose kazima wewe nyene ukazogerera uwo wiyumviye yego wacu umugano wa muti okay none nk'ico gihe muvuyeyo ayo makori mwemwe mwayatanga hiye ayo makori yacha kubatware yacha kura abazungu yacha umva uzanye iryo kori warahitiranije kandi warashika ugatanga ikori kandi ugashika mbere kuri ibyo 300 ukagura ukuyeyo ukagura n'inka inka yarangaye 1,500 1,000 n'indwi 1,800 gutyo inka none ushitse ngo ubone yuko wirongeye iyo nka wijyamise ngaho wizaniye ibyo 3,000 ku mupfuko ushitse imabambo gacubivunjisha ishiringi imwe yavunjwa amafaranga 15 ishiringi imwe shiringi moja okay nako nakubaza nuko utakinyishwe neza mushikanye ayo makori yatozwa nabandi bambita rusuma sibo barabategetse muri ico gihe barabatwara bico gihe bitarusuma niwe yari umukonsi ya muri ico gihe cyatoza abakonsi ico gihe n'abapolisi none ko ariko kazi baba baramuhaye hanyuma atogeje agaca nawe ayashira umuganwa yitwa Ruzovio Ruzovio nawe abonye yuko yakoranije mu mafaranga niwe yaganza aho muri komini kukubera Ruzovio niwe yasumba abantu bahe igishubi bose kuko we n'ishuri yari yarize kaminuza Sidirida ya Sidirida Sidirida i Rwanda yego ahi Rwanda kera rero hari bahi ahi Rwanda muri umwami yahatwara muri icyo gihe yitwa Mutsinga apana Rudahigwa cyange Rudahigwa no kumuri n'uwavuga yitwa Mutsinga okay ico gihe none ga muzanye agafaranga muvuye hari mu muryango mwakirwa gute yo mbese nakubari abana baba bari barakwibagiye baragukumbuye kandi inka muri ico gihe ugiye hari inka ifisha amezi bahanura izara kuko ndiba izo nka ndizari bwamere nk'ubu ubona inka irinda kujya ku kuguru kwawe barazahura imiyonga urabyumva none mu buhomba urahazi niyo twahora tuturukiriza inka hajya mu buhomba
hajya kera hatwara umuganwa yitwa Buyoya inyarusange uwo Buyoya yari sebukwe wa Micombero imbere ya Buyoya hatwara se wiwe Karabona ninga zibigisha baza kugisha hajya nyene mu Buhomba kuko hagutse ari ukuntu mutaba tubwiye ngo mwebwe muzanye iryo kori abatware mukuri batoze barinda kubatwa none nibyo ugomba kushishura none bijya navutugira ndarenza umvira ndakubwiye sobanuriza kuri byaje bimeze tu ushikanye iryo kori cyangwa utarizanye umutware yarakuririmbiye ati mbega wahora hehe wambwawe uri bumusubize uti wambwawe nawe nayo ubuho anyisimbwa ni kofe no cyandari mu none yari kwa kunwengeza nkakujya ku kirumiko nyene ubona umuntu arumika gutya agaca anunuza abonye yuko gifashe ku mubiri agaca zibira ndi wakura kwiki muri icyo gihe ko yari leta mbirigi reka muta nimba akubwiye ngo wahora hehe wambwa akabirima nawe ugacuvuga bo waritabira nyene nkuko ariko arakuba rega warira kugira uti ntizigufa wewe ucyumva wacha wishura gute no wacha wishimba uti jewe nahora kurobera jewe mbwa ngo none urazanye ikori rya leta wambwawe ndakori rya leta nzanye jewe mbwa ngunamira umunani wambwawe umunani re ni bya mimoko namwe ndakubarira bashosekeze ibimoko none urumva nta n'impuzu z'inyaye bambara muri icyo gihe yiyambarira agakwemu apfunda ikipfundo gutya n'akabutura waca wubikinda ngaho ngi ku mabuye hanyuma bagaca baduza kagatamana na kakabutura bagaca bamanura akukubita kugiza usigara kigaragara icyo kimoko rero cyari kimeze gutya urabyumva cyari kimeze gutya aba kikamera gutya urakibona icyo rero ni kimoko kigaca kigira ikigombo rero kimeze gutya naho naciye mu ya mbere ndacyabwiwe icyo kigombo nicyo yafata nico bafata hano akurimbije gutyo bunamye gutya ngunama ukunama wamwa cya kimoko aho amaraso ya mbere akarasira nka hariya agasubira hahandi nyene agakubita hahandi muri yango ndacyakubarira hagaca haza induze amazi inyuma y'amaraso haca haza amazi ngo asubira kubite hagaca huma hakamera nk'iri tafari urabyumva bamwe nicyo gituma hariho bamwe bagize imigenzo mu bihugu bagiyemwo batazopfa basubiye kugaruka ino birashikari abenshi bahunga ibyo bimoko nyene hariya bagumyeyo muta babyariyeyo baro bafise nabuzukuruza n'inyugutu n'urumyira nicyo niki kubera gutinya gusubira gukora kubera amabi yabonye ini Burundi nico gihega muta babakubita gutyo babakubitira imbere y'umuryango canke baje kubiherereza nk'abagabo nyine mukama w'ikigongo none ntiryari itegeko imbere y'abana none n'umugore warashobora kubitwegwa imbere y'abana n'umugore mbega mungu wanje muri icyo gihe bareka gukubita abantu b'abakenyezi gusa nayo umuntu w'umugabo baramumwa nyene n'umugore abona byari bikaze byari bikaze nyine byari bikaze gato kandi azira utwiwe yikuriye hanze yaratumyokiye mugabo ushyitse muri iki gihugu ntiwatugaba urumva uri n'utwo wagaba n'utwo waha umutware kandi ugomba kudakubitwa naho wazuzanye ibutura ryiza rya marisereza n'ishati yayo ugacuhe ushika uhereza uwo mutware
aho rero ntango ni waronga naho uzanye nk'uburengeti ngo umuhe ni cyangwa ikoti imana zaba ziguhaye wewe yacaje ngo none gashanga ukeneye iki utigiye nkeneye itongo naho kaba gatumba kosi none nayo yakena yaraba ujya muntu nyene hahaza agaca muhi inkoni nyene nguko nyene agaca yambuka ngo shikira irya tongo uko niko byari bimeze namahera warinda gutanga oya amatongo yatangwa gusa akarabwa gukuri birakomeye none wenga muta uvuze waratembere gushika ibugande urakorerayo bura gukorera namaze imyaka 3 giwe okay hari abantu batembereye keshi na keshi baragira ikintu avuga ni nk'uwibutso abera kuya ha oya jewe maze gushikayo kuko sinitaye hindimi zaho nashitse abo twajanye banshikana ahantu mu cyaro kuko nari umuntu w'inguvu yikorera nk'ibintu nshika ari ugukanya ibitoki ari uguca ibitoki ari ugupakira imizigo sinita hururimi rwaho mugabo maze kubona yuko nkoreye agafaranga ngwijije naraje ndabwira no twajyanye ambwira umuganda ati uyu muntu akeneye gutaha baraharuye iminsi nakoze bace barambemba kiwe ndagenda ico gihe wari ukiri umusore cyangwa wari wamaze kurongora genda kubwiye yuko navuyeyo gatatu bivuze ko ico gihe wari wubatse kubaka nubatse jewe mvuyeyo gatatu kubaka sinubatse kera giye ariko ico gihe gato muta wubatse dufate uvuye nkariya abigeme bico gihe ngira ngo baragusigani mbega umwigeme uwo muri ico gihe abone yuko uyambara ipataro ryawe giza ugakubitira ko n'ikaruvati ugakubitira ko n'ibirato byari bihari bita sutu ibirato byitwa sutu babyita birato bimeze gutya bimeze nk'ibirara nk'ibirara uri kuragenda cyagira ngi kuyisima kigera ntayiruka itigeze kubunda asobora okay hari amakuru wahoze utubwira tutarafata kino kiganiro ngo iyi koti ngo nimwe mu mpuzu zakera nakuye mu Buganda twibutse umwaka muda umwaka waraguriye kwikoti igihe najya mu Buganda hari mu 65 bivuze kwikoti niyo 65 yego none okay ibanga wakoresheje mutabwira ikoti rambe imari yo myaka narayiziganije ndayibika aha ndayisokorora numvise imbeho ahantu urayibika neheraba izo nkoramwe muhira ngise kandi nubira cyakomeye muto ndikomeye n'ubugese mbere nkaha imeze gutya ndoyijana kwa tayeri ayisubiriremo Nikoti irarambye gose ni kuri kwa Mungu imaze imyaka hafi 62 62 ikoti imaze 62 ngizo nakuyeyo izo bita intuze ireturuso n'ubu ziracyari nshashazo ziri muhira nyene nukuri gamuta nukuri mu Buganda n'abana bavyariye boya yereka kera twarigumanya saba abantu twapira ibanga twagera ku mukono wa leta wino ngo dushike hariya nyene bakatwakira tugomba gutaha twaza ku mukono wa leta nyene mushitse mu muryango gamuta umuryango wabakira gute amuzenya kano mbere umuryango dushitse kuko ninanga nari ndayize naca ndayakira hiri gaca ndayibuza bagaca ndabaho utuyoga nabo bakamba utundi ndi gaca ndababyinira n'akabyino ko gutamba nezerwa mu rugo rwaro
nayiyo kiratwiginane ayiyo nyamucamwo rutarazi nama ibitabara bikinde nama nigina abana banje nkigina n'umugore nkigina nabo tuvuka hanyuma ndigenda mu nzanira yananga bagaca bagenda bakayimanuraho nayimanitse ngaca ndayaho ndirukanga gwamagana sebaniba mama gwakanze ndeturuye sebaniba indeturuye mu kimanda sebaniba mama mu kimanda camugera sebaniba itujanda jande tujanda jande tujanda jande tujanda jande janda janda wewe wawe nima Katiya mutsinga ndayobera urafora birayama ndayobera urasubira birayama ndayobera mirungitiri mirongo ndayobera ebiteke jyananda ndayobera icyagoti kirikutu ndayobera ariko kwa nimana ndayobera yinga urakaza bigira neza urakaza sekarabo karabana wekame urakaza naragukunda buname ngwamwene jwagara aho umwana atagitanga aho umwuzukuru shigikira ijambo agashigikira umubiri uri iringa none gamuta ikintu ushaka kumenya muri ko muravuze izinanga kubera iki muvuga musa nk'abongora niko bijyana kubera iki mutaririmba gose oya niko bijyana nugombye ndasigura nyene nkuko mvuga ariho nk'akaririmbo nk'ubu bishoboka ko uririmba usohora ijwi ime ngire wumviye okobwa iyo kuririmba mbona rimbarazwe wiriweho wiriwe bironda wiriwe mugenzi wiriwe umuhungu bera na rudo n'umukobwa bera na zita nagize ndamukorako nyirawe wakora amacumu sewe wakora kamene mbona rimbarazwa wiriwe umunyezamu ngaha ndumunyezamu ngongera nkabumwungere ubafasha ibitungwa yego okay muta je ndagushimiye ko kanya mpaye tugayaga urana ko tunareba oya no musumba mara yereka oya